naco kiriko kiravugwa yuko ari uguca kubiri, ari ugukumira n'ibindi. Nagira ndababaze bagumya banga bakinyera rugamba mbonera kure, ndababaze ko hari ahantu umuntu yofata ariko arategura ibwirizwa risumba n'andi mabwirizwa yose akareka yuko inzego zikomakomeye zirongorwa n'abafise ubwene gihugu bw'abanyamahanga. Ni bya bindi rero bababwira, bimwe by'aba PDC, bimwe by'abakoroni batarekuye. Mu bisanzwe bo bavuze bati reka tuve mu gihugu tubabise, mugabo dusigeho novuga nti antene zacu, dusigeho antene, kuko abo bantu barabwa n'iyo ngingo s'abantu bahoba n'abantu batanu mu gihugu bavuga ko badashobora kurongora kuja muri ayo mabanga bafise ubwene gihugu bubiri canke burenga. N'umukuru w'igihugu, ni cegera ciwe, n'umukuru w'inama nshingamateka, n'umukuru w'inama nkenguzamateka n'umushikiranganje wa mbere. Ni batanu. Abo batanu ntibikunda yuko bashigwa muri ayo mabanga bafise ubwene gihugu bubiri canke burenga. Mu yandi majambo, dushobora kugira umukuru w'igihugu yitwa umurundi mugabo kandi akaba n'umubirigi. None uzomenya ariko akorera uburundi canke ububirigi? Numva ko ari ngorane. Ufata umukuru w'igihugu yitwa ko ari umurundi mugabo yongere abe n'umubirigi. Nukuvuga agiye mu rugendo mu bubirigi atwara pasiporo y'ababirigi, ntatwari y'abarundi. Murumva ko bigoye. Ivyo rero byarahinyanyuwe kuri abo bantu batanu, mugabo uno munsi bariko baravuga ngo nugukumira, ngo nibi na biriya. Mu vy'ukuri namwe muravyumva yuko iyo ngingo itagororotse na buhoro buhoro, ari naco gituma iyo ngingo yahinyanyuwe kugira ngo koko abazoba barongoye Uburundi babara barundi badatanga raporo habiri, badatanga raporo mu Burundi ngo bongere bayitange muri ca gihugu cabaha ubwene gihugu bwabo, kuko ivyo byarashitse hano mu gihugu cacu. Cyara tukunye